Yes guys, hanyuma muri no minsi rero hari abantu benshi bensara WhatsApp, uri kuri WhatsApp bakabura amakode ya verification. Ukazamva ngo bamuhandwe yose ngo indwi zibiri ngo kwezi ngo bamuhanye ngo byanse ko WhatsApp ikunda. Okay, nikosa mu bishiramo. Je mfite telefone nshasha ngiye gushiramo WhatsApp, ngiye kubireka tugenda live. I telefone ngiye kuyishiramo WhatsApp. Murana yuko WhatsApp iri vierge ni nshasha. Okay, ikintu cyambere mwemo ushoboka mugira ikosa mukora muragenda ngaha mugahita mugenda ino ngo mugiye gushira mu WhatsApp atakintu na kimwe murahindura. Okay, niyo mpamvu mura code iraza ikabura hishikira, message ikaza ikabura hishikira. Ikintu cyambere cingenze utegeza kubanza kuza ngaha muri parametre. Umaze kuja muri parametre ukacisha hano handitse application, gestion de l'application. Aha, hanyuma ukacugenda hakuri liste des applications, uchumana kukarondera ijya WhatsApp ino, hanyuma ukacusha hano handitse autorisation. Urabona yuko bino bintu byose ntibiri autorize, sinzi ko mubibona ibintu byinshi ngaha ntibiri autorize. Ushuja ngaha kuri microphone ukayotoriza, ukaja kuri kamera ukayotoriza, akantu kose ukakotoriza ku buryo apere contact ukazotoriza. Ugenga kuri journal des appels kugira ngo bagutelefone ukayatoriza, musique et audio zose ukazotoriza, photo et video ukazotoriza, position yose ukayotoriza ku buryo WhatsApp kubona neza ahantu hagaze, SMS kugira ngo bayirungisiro nkayishikira ukayotoriza, telefone kandi ukayotoriza. All right, umaze kuyotoriza ucuza ngaha. Ikindi kintu shingenze ikosa kizira ko mukora abantu mwugura ama WhatsApp, kiraza ko ugura WhatsApp kate simu ugomba yugurure ko itari muri iyi telefone nyene iyi tugomba twugurure ko. Kate simu cuza ukacuyinziza yo ngaha. Umaze kuyinziza yo ucuza ngaha. Nkuko reka turabe nimero zayo nari nabanje kuziraba ndazishira ahantu. Cuja rero muri application ya WhatsApp gashiramo nimero 6439 70 96. Yes, umaze gushiramo nimero nkuko ucuza ngaha nkuko telefone ibiri connect kuri connection ikwiye kabisa, ukabanza ukayiconnecta kuri connection ikwiye, hamukagira wi. Yes, maze kugira wi murabona yuko i WhatsApp yari isanzwe iriko irakorera mu yindi telefone. Ucibona ngaha i WhatsApp yari isanzwe iriko irakorera mu yindi telefone. Ufise iyo telefone hafi ucurabiye code muri iyo yindi telefone, urabona ko bica bikunda neza, bacha bayirunka ko telefone code. Aha amugato tuja ngaha kuri mode, ushuja kuri mode kuko urumva twebwe telefone ntituyifise iyo yindi WhatsApp yari kirakoreramo. Ngiyanche ndakwereka ngene cha tubigenza, reka turindire ine misegonda ihere tuca dukoresha hano kuri appel manque kugira ngo badu telefone. Hari plus hari ubwoko bwinshi ako twateza gukoresha appel manque. Cha turindira appel manque ni yahera ngiye kubibereka ko cha tubikora. Ndabibutsa kubanza kora subscribe kuri no channel yacu New Life Studio Buge News nyene niyo channel yonyene yizewe mu Burundi no mu Rwanda no muri Kenya na Tanzania, East Africa in general, iguha ubuhinga n'ubumenyi kuri telefone. We offer videos in different languages, especially English and Kirundi, kuko abadukurikana izo ndimi bakoresha. Sawa, ino misegonda rero iheze cha tutasha du selection hano handitse obtenir une verification automatique. Aha umva kate simu niri twe dusabye ngo babe du telefone abo muri team WhatsApp. Niba du telefone bagasanga WhatsApp irimo nimero iri ngaha ihita yiverifya. Muze kuraba cyo dushenda kuri appel, muze kubiraba neza. Turabe. Yes, we wait till they call us. Yes guys, turindire turabe ko baduhamagara. Verification automatique. Murabona neza yuko bamaze kuba badutelefona. Jewe ndabizi neza ni wankurikirana etape par etape, nta muntu azose kuvuga ngo yabuze code ngo ya WhatsApp. Ivyo ntibibaho. Warakurikiranye New Life Studio Buge News. Ivyo mubikura he? Okay, abantu mufise kino kibazo ndibaza mwamaze kuba mubibona. Yes, abantu mufise kino kibazo cha WhatsApp nizeye ko tubikemuye. Reka tubigire ko fendofe mubibone neza ingene WhatsApp ndayishiriramo mu kanya gatoya. Cyo tucano handitse inyore, hanyuma hano kandi inyore, hama no pale store kuko twe ntitukeneye gukora backup, ariko ushaka gukora backup. Reka rero ino WhatsApp cyo tuyihindura ubumenyi online no tuyite ukundi kuntu nyene kanaka.
ce tufyonda kuri next. Yes, kuri next. Hanyuma turategereza nanone mpaka installation ya WhatsApp iheze. Yes guys, tugeze ngacha tugira inyore ino email tuyihoze, finalisation de la configuration. Ndibaza murabibona. Okay, ndabibutsa yuko iyo ugomba kugura konti ya 1xbet iri professional ni gukoresha code promo sakabaganwa mu ndome nkuru, ukoresha code promo sakabaganwa mu ndome nkuru, hanyuma ukigura konti ya 1xbet iri professionnel. Ugomba kugura konti ya wit stars iri professional, no gukoresha code promo tumoje mu ndome nkuru. Hanyuma turigisha ubuhinga n'ubumenyi kuri telefone, ngira mwabyiboneye neza. Ubu nta muntu azosaba kuvuga ngo yagize ikibazo cinge naronka code de verification ya WhatsApp. Mukanya gatoyi cyane ugahita uvyikorera. Hanyuma ngomba kwibutsa abadukurikirana, turamamaza tukora ibintu biba bigiye bitandukanye. Turamamaza ama code promo mu ndimi ziba zigiye zitandukanye. Reka ndabibereke. Turakora video zo kwamamaza ama code promo mu ndimi zitandukanye. Ushaka video y'icongereza turayikora, washaka na video y'igifaransa tukayikora. Reka ndabereke nka video mbana nagiye nkora yaba iz'icongereza yaba n'iz'igifaransa. Alright. Vidéo. Moi, par exemple, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais te montrer comment créer facilement un compte XBET. Suivez les étapes attentivement pour réussir votre inscription avec un code de promo qui vous permet d'obtenir un bonus spécial lors de votre inscription. Assurez-vous de bien valider le code de promo que je vais te montrer ici. Il t'offre les bonus spéciaux lors de l'inscription. Peut-être que tu as entendu dans XBET ou bien tu n'as rien entendu, ou tu as entendu dans XBET si ton ami mais tu n'as rien compris. Restez avec moi aujourd'hui jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne pas rater cette occasion. Je vais te parler tous les secrets cachés avec XBET. Qu'est-ce qu'un XBET? Un XBET, c'est une plateforme simple, rapide et intéressante pour ceux qui aiment le sport et veulent tester leur chance avec un bonus de départ. L'inscription est rapide, les bonus sont très intéressants et tu peux gagner si tu joues intelligemment. Je te montre par exemple ici. Guys, okay, iyi ni video y'icongereza twakoze, y'igifaransa twakoze, no muntu twako turamamaliza nase kwego ndabishikako. Ndabereka video y'icongereza nayo twakoze kugira ngo abaduha ibiraka mushishare kuduha ibiraka. Okay. Everyone, in this video I'm going to show you how you can register a professional 1xbet account using a professional promo code that offers you high bonuses. Okay, maybe you've heard about 1xbet and they call nothing depending on you grown up. So in this video I'm going to reveal all secrets hidden in the 1xbet. What is 1xbet? Okay, for instance I'm going to show you some examples here. Instances, okay? Yes guys, kwa kubibutsa ko twamamaza tukamamaliza inganda ziba zigiye zitandukanye zikora ibintu biba bigiye bitandukanye mu gihugu no hanze y'igihugu. Karibu rero muri beshi, nimero ni nyene mubona kuri screen yanyu. Hanyuma murashaka kutwitura tukabakorera ama code ya ama advertisement kuri business zanyu ziba zigiye zitandukanye. Thank you.